uriyumvira urabanje kuraba ingene je nshaka ubuzima bwanje buzogenda n'ingene bwogenda, ndihangira imirimo, ndiyumvira ico nokora, nca nsanga biza ko noshinga uruganda, ndarondera abahinga bashobora kubifashamwo, ndarondera abatekinisiye bavyize baraza ngaha baraza kubikora, hanyuma ndarondera n'abandi bahinga batandukanye bo muri senteya baraza none barashitse ngaha, no muri BBN bose barashitse ngaha. Hariho matiere premiere arizo inanasi, hariho na beterave. Inanasi ndafise abafournisseur bazinzaniye, ndafise hariho iziva i Muyinga mu Rugari, hariho n'izindi ziva mu Cibitoke. Iyo i Muyinga zaheze nca ndazikura mu Cibitoke. Ikijanye na beterave nazo, beterave ntizigwiriye cane, abantu ntibarijukira kuzirima, ahubwo jewe ndiko ndazirima, hanyuma izo nkoresha ubu ndazikura mw'isoko, hariho na mu Kirundo ndafise abazimpa, ahandi nkazikura i Bugarama. Urumva ikibazo ca beterave abantu ntibarijukira cane kuzirima. Ivyo rero bimaze birashika, bishitse abantu bishikira, bimaze gushika bakabitegura neza, bakabironga, hanyuma bagasya, bakongera bakamimina, hanyuma bigaca bija aho babitekera. Hari ahantu dutekera umubisi kugira hashobore kuvamwo ama microbe, aho tubitekera haba harimwo na melange. Ico cuma ngira mwakibonye, hari icuma giteka kikongera kikameranja, hanyuma bigaca bija muri fermentation, ni chaîne. Tumaze gushika muri fermentation, hariho umwanya umara kugira ngo dushobore gufermenta. Tumaze kufermenta bimara imisi 23, ariko imisi 23 irashobora kushika canke ntishike, mugabo naho yoshika ndabishira muri ico bita maturation, ndabishira muri ropo bikamara ukwezi kugahera, ndashobora no kukurenza bivanye n'ingene produit yanje ishaka kuzoza imeze. Ni ukuvuga rero zimaze gusha, zihejeje maturation, tuca tuzishira, baca bazirongera mu macupa. Bashize mw'icupa baca bapfundikira, bapfundikiye bagaca bashirako etikete, baje gushirako etikete bagaca bashira mw'ikarato. Bamaze gushira mw'ikarato tuca dushira muri stoke. Stoke rero hageze yuko bija kw'isoko, ariko rero hagati yaho urumva ko nari mu mwaka wa ese, BBN havuye impa certificat y'ibinyobwa vyanje itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri. Ni ukuvuga ntabwo gukora neza na neza mu kwezi kwa gatatu niho inzoga yanje yabaye certifié, ubu mu kwezi kwa gatatu niho ntanguye gukora neza. Ni ukuvuga kuva uruhusha maze kururonka, twarakoze duke tubika ku bakiriya kugira turabe kuzoronka isoko. Abakiriya bahari aho bazikunze, n'ahandi bitakunze hose ntibakunda bimwe, muga ndiko ndaraba inzoga izokunda. Abagira ati ibi binyobwa barabaho. Ingorane zihari ni iki? Nko murabona je ngaha nasavye muri leta, ndaca muri API, ndaca muri BBN, ndaca muri industry, barampa impusha. Hanyuma muri BBN bakaza bagakurikirana, bakampa amanorme nkorerako. Murabona iki gitabo ngaha, aya n'amanorme dukoresha mu kugira dushobore guhingura ico kinyobwa. Abantu rero bapirata, kubera batafise ingene bashobora kuyihingura, baca bakora ivya kirundi, ugasanga bariko barica amagara y'abantu. Baca usanga uko babikora bihuye n'amategeko. Abo rero jewe nk'ubu ndabumvise ko sindabumva, mu gihe nabumvise nzobaheza ndabashikirize inzego. Rero niko ndaraba uruganda rwanje, ndakeneye aboza kushigikira nka leta canke abandi bagira neza, ndose abantu bashobora gushikiramwo imigambi yanje, vyoba vyiza cane kugira ngo nagure ibikorwa, nshobore guhingura vyinshi, nshobore gushira kw'isoko, nshobore kuronka amahera akwiye kugira nshobore no kwongeza abakozi bongere bahembwe neza. Murabona ko ikibanza ndiko ndakoreramwo urabona ntikibereye, bisaba yuko mba nubatse uruganda ahantu ari inzu nyene yabigenewe.